Mananje mpagaze ngashimira Imana ku gitangazo yankoreye. Jewe umunsi umwe naraje ngaha nari ngwaye ukuguru. Yesu nashimwe. Hama nari ngwaye ukuguru, uko kuguru kwarantera imisonga, nta kintu na kimwe ntari narashizeko. Bari barandangiye imiti biranka. Hama ndaza ngaha umukozi w'Imana aransengera, umukozi w'Imana umunsi umwe hari dimanche Yesu nabahezagire. Hama aja tubwira ati genda muzana amazi ati ndayasengere. Hama naje ndagenda ndazana amazi arayasengera. Hama yasengetse muhira ndayashira nyana kuri kwa kuguru nari ngwaye, ya misonga yose narabuze ahantu yagiye. Yesu nashimye. Mufashe gwamashimesha Imana yarankoreye igitangaza. Amen. Amashimesha kumwami Yesu. Je mpagaze aha nshima Imana. Jewe ibintu Imana yankoreye ni byinshi sinobasha no kubivuga. Jewe Imana nukuri uru rusengero nuko mba kure ngira nari kwama niyicariyemo mukaza munsanga. Naraje hafise ubugwayi bukomeye cyane nja kwijabe niho natangiriye, ariko ubugwayi nari mfise n'ukuri ndavye ingene bansengeye ngira pastor avyibuka. Imana yaramfashije kandi narakize. Imana ihabwe icubahiro. Ndongera gushima Imana mw'iyi minsi nari mfise umwana afise urubanza, ariko nkaraba ingene umwana akambwira ati mama je nshaka mariage, nkaraba ingene nzobikora ndumwe nta ubimfasha mvumenga birananiye. Burya naravuye mu Cibitoki ndiruka ntereka nje gutabaza Imana hahandi nayibonye, naruhukiye ahamuru rusengero. Umunsi umwe pastor arasigura aratubwira ijambo rivuga ngo Imana irafise uko ibigenza. Sinibuka itariki ariko byarabaye nari nicaye haje. Imana irafise uko ibigenza mu bintu byose muzoba murimwo ntimuzokwihebure. Ako kajambo naragatahanye ndavuga nti Imana nukuri urafise ingene ubigenza, urankorera ibirori ku mwana wanje. Ariko byo gihe byarashitse hari mu kwindwi mu kumunani biracamwo iryo jambo ndarigumana ndarivuga no mu nzira ingene ubu mu kwicenda urwo rubanza rwabaye. Ngira hari yicaye nk'abantu barenga baturaha, nareba naho nicaye nkaca nibuka ntirya jambo rafise ingene uzobigenza. Narabonye igitangaza Imana yankoreye, sinamenye uwumpaye ngira nari kwari nko gutora ndunda ahantu. Urubanza rwanje Imana irarukora, umwana wanje birabi bitangaza bikomeye mu mpera Imana amashi. Nongera kandi gushima Imana, nari fise umukazana afise imbanyi n'umukobwa wanje akaba afise imbanyi. Mana nkaguma mvuga nti Mana yo mwijuru uzomfashe, wewe nyene ufise aho iryo jambo ndari babwiye namwe muri gendana kabisa. Wewe ufise ingene uzobigenza, reka nihuramire ndindire. Nagize uku nkumva ngumwe ovyaheze yabyaye, nagira uku nkumva uwundi ngo Imana iramurekuriye yabyaye. Narashimiye Imana cyane. Nta mwana wanje yopewe, Imana yarabarinze, umukazana umukobwa wanje baribuka neza. Kandi ndongera gushima Imana, ndafise umwana afise ikibazo c'inzoga. Mugabo ndizeye ko Imana izobiheza, kuko uko vyari vyatangiye siko bimeze ubu. Ndagenda nkagaruka nkasanga hari kiriko kiragaruka kwa kundi nyene rijya jambo ifise uko ibigenza navyizobiheza. Abumvise gushima kwanje Imana baheza. Uwo mwumvise ngo ni mu Cibitoki, mukibaza ngo ni Cibitoki ngaho haruguru. Cibitoki ca Rugombo. Azaje kurondera Imana ataje kudandaza. Iyo matike yose araza aje kurondera Imana gusa, kuko yarabonye mwiki kibanza ko kirimo Imana. Arava mu Rugombo akaza akamara nk'indwi agasubirayo. Yagira uwundi mutwaro akongera akaza akamara indwi hano akasenga akatahana ijambo akaca agendera ku iryo jambo. N'iryo jambo ryaramufashije namwe araribahaye ngo Imana ntiburi ingene ibigenza. Imana ntizoburi ko irafise ingene izobigenza we mu gihe utabona ingene we bizobigenza. Mama ndamukunda cyane. Mama Imana iguhe umugisha. Ndashimiye Imana yankijije. Je naragwaye amabere kuva mu kwezi kwa gatanu. Aya mabere umwana aje no kwa nkana ariruka. Harazi ibintu bikatagura ku mabere iruhande y'imoko
hagaca umengo nahiye barandangira imiti ndayigura ariko nta kamaro yigeze ingiriye ndaza gusenga ngaha nje gusenga ngaha abakozi Imana baransengera ayo mabere atarakira mu ibere iri ry'ububavu hageza y'ikivyimba ndavuga ati Imana je ndaje imbere yawe iki kivyimba bandangiye umuganga ngendako ntawe ngendako iki kivyimba rero utagikije ibambwe ngo kizontera kanseri ndaje imbere yawe uzoshundekira ibere ricike ndaza ngaha ndasenga nza ndabwira abakozi b'Imana bansengera nza no kugusenga ku mugoroba umunsi umwe ariko wa kabiri umukozi w'Imana yeyeka aradusengera adusengeye umunsi ndataha numva nyene nezerewe numva nyene nguma shaka kwikora kubera numva ko caka ivyimba cavyimbutse nshitse muhira ndakorako numva ko cahora kingana siko kingana uwo munsi ndabona ikimenyetso yuko abazimu bapfuye nguma mbandanya nza gusenga ubu caka ivyimba caraheze nta muganga nigeze ngendako amuze gushima Imana imwe gose jewe ni kuvuga yuko je naraje ngaha aye nsaba Imana amafaranga atarenga 37,000 kugira ngo ndabe yuko noshobora kuyungungana ariko maze kuva ngaha aye ni kuvuga yuko narose 300,000 wari wasabye 130 ucuronka 300,000 nasabye 37,000 ucuronka 300,000 amashi ku mwami wacu ivyo birahagije duterere Imana haleluya sawa merci sana ashinze intaye neza nkuko ndabishaka yasabye rero nakoze mu gitondo hama mpejeje gukora ibikorwa nyene bikenewe nzanumva amabuja mbwiye ngo ati ngo nintekere ivyanje ngende ndamubaza ati none ko nyirukanye umpoye iki acambwira ngo genda nta na kimwe dupfuye burya acambwira ngo ningende muri dushe ngo ndeke kumutesha umwanya ngo yigire ngo afise ari karaje burya bugingo ngomba nje muri dushe cyane buka yuko hari umuntu yari yarantumye umukozi cyo ndagenda ndamubaza ati wa mukozi waba waramurose unyitorere ko mabuja nyirukanye kandi atambwiye ico dupfuye kubera yari umubanyi acambwira ati sishobora kugutora ntagiye kumubaza twahava dushwana nawe ndavuga ati byo bavyiza ugiye kumubaza ukumva yuko tutapfuye ikintu gikuru wumvise atari ikintu gikuru cyunyitorera kubera amahera mpaye nta niti kirimwo yoshikana muhira kandi simbona naho noca nja ini Bujumbura burya wa muntu akiragenda kubimubaza agiye kubaza wa mumabuja ngo umukozi umuhoye iki aca mubwira ngo nukuri nta na kimwe dupfuye aca avuga ati ndamwitoreye ntuzezungirira ishari aca ati nukuri ntangorane genda umutore hama ari uwo muntu aca arantora ubu niwe tubana ndashima kuba Imana yarampaye amen jewe nari maze imyaka 15 mfata umuti mu gitondo no ku mugoroba wiki umuti bavuga ngo ngwaye mu mutwe ariko haheze kuva nje ngaha maze amezi 2 nza gusenga uwo muti bari baranyandikiye kugeza n'ubu nturagaruka bagoma bambwira ngo nindindire ngo umuti uzogaruka none ubu ndi muzima haleluya ndakubaze utawufashe ku munsi wumva umeze gute jewe ntawufashe ku munsi naronona amatungo yo mu rugo yose ariko ubu stoke mu rugo iruzuye ku mezi 3 ahari sindasubira gukurako n'ikintu na kimwe kandi umuti wanje nturasubira kuboneka baguma baja kwa rojanti kuwurondera barawubutse uwo muti bawubure na kare warabonetse umuti ni Yesu Kristo mu izina rya Yesu nagomba gushimira Imana cyane ko ishoboje kuba no ushobora guhagara imbere y'ishengero Imana yakoze Imana yarayinkoreye igitangaza gikomeye tariki 5 z'ukwicenda bari bagomba basohore mu nzu inama zirakorana hanyuma barabiheba ica kabiri kura irantera mu nzu ibintu birarurumba muga ntivyahiye hanyuma ndatabagwa hama mwana nawe yari muri Kenya yaramaze amezi 6 ntumva ijwi ryiwe yarayanerefonye Imana ihabwe icubahiro kimwe cyane hama nanje gushimira Imana cyane kuko Imana yarayinkoreye aho ava sinzi yari yaraheze
hama nza gusaba indaro, wongiye gusaba indaro ndabaha iminsi 3, ku munsi wa kane cyatangura kunyugarana, nza gusaba uwundi indaro, uwo ndabaha iminsi ngahe. Rero nagiye kwitura mu bagenzi, ndabura amahero baranka kumpa amafaranga, hama Imana yakoze nagiye telefone umuhungu ari hana wo hanze, tuzi no kuvugana n'umunsi numwe, n'igihe yarari ino nta na 10 yarazi kumpa, none nagiye mbona ndamutuje kibazo cyashikiye, nzamana amahedesa miro gupanga inzo, mvuga ati Imana niyo yirekanye. Amen. Yesu nahimbazwe. Anje narinje gushimira Imana, nari maze hafi imyaka 7 ifise ikibazo cyo mu mugongo, nkivuza nyene ngiye kwivuza abaganga bakaca bambwira ngo none nkwawe ungano kukabugwa umugongo byagenze gute. Rero muri iyi minsi kuwa mbere wiyendwi heze narafashwe umugongo urangya cyane, ndanwa imiti myinshi. Rero sinzi umugenzi yahora akunda kumpa kuri YouTube akanyereka ibintu byina, akambwira ati hari abagusengera urashobora gukira. Shobora kuvuga ati none imyaka maze nsenga harabuze umuntu yonsengera basi nyene ngo je nkire. Rero mardi arambwira hari rendi ngiye kumuraba nyene ndemvye bidakunda nuko ntambuka, cyambwira ati uzoze rero mardi tujane hano kuri repentance kumutakura, ati ubwira umukozi w'Imana ikibazo ufise ni wakimubarira uzokira. Ndavuga ati aho wabimbwiriye ni kera, reka mardi tuzogene ndabirabe. Narifise n'ikindi kibazo kandi ngwaye n'iginyo, ndagenda bararikura kugira barikuye rica riracika, rimaze gucika ndasubirayo kandi kurindi vuriro haza umusore nyine ari nkura arandura iginyo biranka, ndavyumva ubwanje nyene ko yashizemo inguvu iginyo riranka kuvayo. Ndavuga ati ngaha kwere ngiye kubaho mu buzima bwo kuzandanwa ibinini nyene ndabe ko ryohora, mugani ivyo binini nubwo nabinwa ntabwo gigera rihora. Rero ivyo byose ndabimubwira, acambwira ngo we rero kandi nk'akazi nakora ukwezi guheze ukwezi kwahera ndi kwa muganga, nja kwa muganga byose ndabimubwira, acambwira ati wewe rero uraboshwe, uraza ubibwira umukozi w'Imana, nawe ubibwira umukozi w'Imana akagusengera ivyo byose bizohera. Turaza mardi tuje twinjiye nka saa 2 tucinjira nyene atanu umuntu numwe turavugana, iginyo ntiryasubira kunjya, ntangura kugira ikize. Ndavuga ati kweri hahantu kuhinjiraho nyene gusa bifise akamaro. Rero turarindira, nagiye gushikirwa yuko ngenda kugira ngo mvugane no mukozi w'Imana nka saa 9:00. Nta n'ijambo na rimwe namubwiye, nta n'ikintu na kimwe namubwiye. Arambwira ati wewe barakuroze impwe mu mbi y'inyatsi, ati navyo nyene bibaho kuko nta buryo na bumwe baba batandoze ukwezi guhera kugahera ngwaye canke amahera yose ari kwa muganga. Je sinzi kugura telefone ya Android, ntangoye kwirabamo ibintu by'ubutumwa bayinyivye, nta kwezi nshobora kuyimarana ama Android maze kugura nta nayo nzigitigire. Ndavuga ati Mana mfasha kweri. Re maze kuza acarambwira ati uzoze rero mardi tukugire de France. Mugabo ca ndagenda ahantu yambwiye ngo bansengere, akinsengera navuye ngaha umugongo nta n'umusonga numwe numva, navuye ngaha n'amaguru gushika kuri kotebu n'imodoka tugiyemo, ngeze hajya kunahangwa ikirapfa cyapfa kunahangwa kugera muri ville n'amaguru, nta n'umusonga nta n'ikizunguzungu, kandi mukuza naje banyiyegetse. Nukuri Imana ihabwa icubahiro, umuntu atoshima Imana yo ngaha je ntituri kumwe. Rero ndashima Imana cyane yarakoze, hariho n'ibindi byinshi nkeneye kinkorera kandi ndize kizobinkorera cyane byanje nyinshi. Maze ngaha shinga Imana, jewe nari ngwaye senezite yazirana nuko nje ahantu hari vumbi. Ngiye ahantu hari vumbi hageze ko njyama ndasamura nk'amasaha 6 agahera nciragura hondi. Hama gace bikwegana n'amaso akarungurira umutwe ukamereka nkamererwa nabi kugeza yaho bikabyana uko mpema byazuye amazuru. Rero aho nshikiye ngaha maze umutima umaze kunyemeza yuko ngaha ari ubushobozi, naraje ngira abakozi b'Imana ico kibazo baransengera, bansengeye ubu uyo senezite yarahagaze nayo maso umuntu mafise amahoro meze neza. Amashe ndashima Imana kuba nageze muri kino kibanza. Imana yakoze burya nafashwe kwa kabiri. Burya rero naje ngaha nyene hajya nyene duduga igishengesho, ibintu byadwega mu mihogo kugeza kwa kabiri ho duduga igishengesho naciye numva nkize, kandi mwungere wacu usengera no kuri je burya birangora gushinga intaye isenga cyangwa umanjugumira aho mudemoni yanteye kugira ngo sinshinga intaye shitse nkaguma njugumira mpinda gashitsi.
hareruye ariko ubu wakize nakize imihogo yafatanutse ni nawe urayishinze mu izina rya Yesu ndategetse ubushobozi bw'umwijima bumutera ubwoba ntasubire kuzojugumira aje gushingira intaha Imana mu izina rya Yesu amen. Nanjye nashaka gushinga intaha Imana yarankijije senezite byazirana naho najya hanze nkumva imbeho senezite n'ukuri Imana yaramfashije kwa wasubira guhema neza oya nahemera mu kanwa ntabwo nahemera amazuru ariko ubu warakize narakize amen mukijije senezite hagarara ku maguru yawe.